forever without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Uno, 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 uno bwagiye, urukundo wagiye, impuhwe zagiye, w'abantu bafise agatima koko marangwirutabare marangwirutabare arabantu waremanye ubu bafise agatima koko. Je numva bimeze neza nukuri Beri atari akandi twari dukoze prema Imana Sweetheart ntunyibagire nanje uribuka ko mfitanye gahunda na Carmel kandi urazi ko hari ibintu byinshi dutegeza gukora ndagusabye dukoresha umwanya ko umwanya ni muto nta na kimwe kimwe ndakora Urukundo wagiye, impuhwe zagiye, w'abantu bafise agatima koko marangwirutabare marangwirutabare arabantu waremanye ubu bafise agatima koko arabantu waremanye ubu bafise agatima koko. Uno, 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 uno bwagiye, urukundo wagiye, impuhwe zagiye, w'abantu bafise agatima koko marangwirutabare marangwirutabare arabantu waremanye ubu bafise agatima koko.
Allô? Ego ni jewe. Quoi? Non, c'est impossible. Kenti na Jonathan mu bitaro. Babayiki. Babayiki we, s'il te plaît mbwira. Babayiki. Oya we. Oya. Urabeshe. Oya urabeshe ibisivyo. Oya ibisivyo. Bagwariye hehe? Oya mbwira bari mu bitari bihe? Okay, I'm coming right now. Sawa. Agatima koko agatima koko arabantu baremanye ubu bafise agatima koko abantu bafise agatima koko arangwirutabare Carmel, Mana ya Mari nziza kandi humura sinza kuva kuko abagororotsi ntibapfa ahubwo bararuhuka imiruho. Carmel, wame wubatse ku rutare rwa Kristo, ntuzemere abanyakibi ngo bazokunesheshe ikibi cabo, bitumutse intumbero yawe buri gihe ikibuzo kirutisha iciza, kuko abanyakibi bafise impembo yabo kandi impembo yabo ni umuriro utazima. Bazoca gusanga umwami bakoreye ari we Satani, ariko abagororotsi bazoroka ibihe bidashira. Kenti, bimbaje izina ry'uhoraho ku bwawe ko mbona uhembutse. Kenti, 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 Kenti.
Carmen ihangane abagwayi ntaco baba barakira ku bipimo twakoze bitwereka ko abagwayi bawe bahawe ishano kandi rikaze cyane iyo aba ari bishoboka uburyo buhari twari kubagirira transfert bakaja kwivuza hanze ariko mpore turiko turagerageza nawe genda uvugane n'umuryango murondere ubwo buryo duce tuba transfera kugira ngo badufashe mu buryo bubangutse yamara nubwo ndakubwiye ko turiko turagerageza wumve yuko hakenewe intervention rapide ugerageze muganire n'umuryango murondere ubwo buryo ariko utekane barakira bimeze gute Kena wapi ntako bimeze bararembye nk'uko uri kurabibona ikinteye ubwoba cane amajambo Kenti ajeje kumbwira amajambo ambwiye nk'umuntu ari kararaga nk'umuntu ari karanseze inyuma y'ayo majambo namuhamagaye ntarasubira kuvuga ntarasubira no kwikoma nta kintu na kimwe arasubira kuvuga hanyuma ku makuru y'umuganga ambwiye yuko bahawe isumu kandi ikaze anambwiye yuko dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bakorerwe transfert baje kuvurirwa mu kindi gihugu Kena umva gusaba ikintu kimwe usenge sivyo nturusenga Kena nturusenga usenge sivyo usenge cane ku buryo Imana ntize kunyaka Kenti Imana ntize kumunyaka kandi na bofre Edi ntihagira haca siko usenge cane none mu makuru seberiwemwe we ntimwari kumwe je Kenti yari yarumye mu bindi twumvikana ko tuza guhurira muhira bajanye na Berize musanze ngaha wapi ntigeze ashika ngaha nico kintu cantangaje Keina ubwire Kenti nubwo afata Berize nk'umugenzi we wakadasohoka biraboneka ko amufitiye ishari ridasanzwe cyane amatwa nsumira Berize haciye hose agenda araca urutoki ngo Kenti agera mutange kurongorwa Keina Kenti nataraba neza Berize arashobora kuguhishana akamurungira kandi urazi navyo ko ari byo vyeze mw'iki gihe meme oya Berize ivyo niyo vyubahuka Berize rega n'umugenzi wa Kenti kandi nizera ko atahura yuko urugo umuntu aruhabwa n'Imana Keina abantu ubu basigaye bafise agatima koko ishari inzigo nibyo bisigaye biganje imitima ya benshi rero ndabikubwiye kugira ngo ugende umuburire bibaye na ngombwa unamusengere bitabaye ibyo Berize arashobora no kumwica umva Kei muganga ambwiye ko dutegerezwa kwihuta rero hari amafaranga Kenti yari yashize muhira ndaza hari yari amafaranga y'integuro z'urubanza ikintu mbona reka amafaranga ndayazana dukora ibishoboka byose bakorerwe transfert baje kuvuga nico kintu mbona cihuta sinzi yuko dushobora kuronka itike y'abantu batatu ariko naho hogenda babiri bakagarantisa yuko bamukurikirana
nta mwanya dufise wo gutakaza, reka ahubwo tugikorereko. Ndakuchike nukuri kw'Imana n'umugabo ndagoye ko namuronse nungutse ko ndiko ndinyagaza nturatura ntazi niyonja. Oh mama niwamanuye nabi mama wamanuye nabi mama. Ngunda bicika abo bantu aho bimenyekanira ko ari je nabishe, ndakwigwahe ndahungira ndaja mu gihugu cande. Belize, calme-toi. Akaba kabaye akaragafuye kabazwa ivu, ubuzima bwanje butegerezwa kubandanya. Kenti na Jonathan bakoreye transfer muri Kenya. Rero birasaba ko tubabira kwizamu, birasaba ko tubasengera cyane. Carmel, birasaba ko tubasengera cyane, tugakura amaboko mu muzi tugasenga. Ahubwo bibaye na ngombwa uzi tujana hano gusenga, twirigwane duhamagara Imana, urumva duhamagara ijuru, kandi ndizera neza yuko hari ikintu Imana yo dukorera. Keina, urakoze cyane kandi icyumviro cyane cyiza, ntaho kwanga gusenga kuko biraboneka yuko ndi mu bigeragezo bikomeye, naho Imana yonyine. Sorry. Alo? Ndiyo, ni mimi. Aga Khan? Okay. Ndiyo, nawafahamu. Wanaendeleaje? What? Doctor? Unasemaje? No. Carmel, Doctor akubwiye gute? Carmel, mbwira please. Carmel, mbwira please. Carmel. No. Carmel. Ubuntu
abantu bafise agatima koko mana ngwino utabare mana ngwino utabare arabantu waremanye ubuntu ubu bafise agatima koko arabantu waremanye ubuntu ubu bafise agatima koko ubuntu 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 bwagiye urukundo rwagiye impuhwe zagiye abantu bafise agatima koko mana ngwino utabare mana ngwino utabare arabantu waremanye ubuntu. Nitwa Keina ndi umukoresha wa Belize yoba ari hari uri umukoresha wa Belize oya sihari none umurondera amahoro mbega hoho umukoresha w'umuntu aza kurondera umukozi wiwe muhiri wabo muvyeyi hari impamvu kandi ntumunyegeze ni ku nyungu yiwe n'umuryango wanyu wose mbe hoho waramenye ko Kenti na fiancé wowe Edi bapfuye mbega urupfu rwabo ruhuriye he n'akazi ka Belize canke usigaye uri umukozi w'iperereza kira noneho nakubwiye ko atahari muvyeyi erega nta nabi tumuronderera wanashaka nta naho bihuriye ariko kuba ataza ku kazi ntanabimenyesha umukoresha wiwe kuza kumuraba ngaha muhira ndibaza nta nama yori inzu Jimmy tugende biboneka ko kuva Kenti na fiancé we Edi bahawe uburozi Belize yaciye ahunga ariko aho nta kantu humva muvyeyi mugire umunsi mwiza Keina nukwinda gusavye ibintu tubigire mu bwenge kuko ndiko ndaraba Belize si ryambere akoze iki kintu cyo kwica umuntu atinyuka kwica ntaba citwa umuntu kuko nta gatima runtu aba gifise abafise agatima koko ntatandukanye n'inyamaswa Jimmy ndagutahura cyane uraho niwe yavuze ngo hakubana n'ingyarya wabana n'umurozi Belize aragoye kuko ari mu byose reka twiyumvire icyo gukora hama jengera nciye muhira niswe kutozi tuvugana aho duhurira tuje kuraba Carmel
nimuduhe rero yemwe wahaye abandi we turakuronderera ha hewe ukabona nyine bibahaye byose numva ibyo musigaye mutanga ngaha ari byica abantu ibyo rero bimarana nimwigumirize jewe ntimumpe nzojyaho naho randya uvuze ngo ikive mama Beri jengira ndagusomere kuko je sindagutinya na gato kuko je ndushobora kunshira hariya basiza abandi amakuru yose yamenyekanye byose vyamenyekanye ko umukobwa wawe Berize ariwe yishe Kenti na Jonathan byukuri ga mama Beri ubu nyine mwamara amaje neza yuko byukuri mugomba guhonya Karumeri asigara ari gate kawaga kumaka kisenge mama Beri uwo mutima w'ubukoko mwabkuye he uwo mutima w'ubukoko musigaye mukorana na satani na sataniya na daimon nkuru byose mukorana nabyo ubwo sana nyina bo bose mwebwe mwabishe bunye umugore wiwe si mwebwe muheruka kumugandagura mwebwe umva ndakubwire washira soni y'umugore we waje kundukira mu rugo rwanje uje kunyagiriza imitwe y'abantu ubwo urakomeye mbe ndakubaze weho twamenya gute ko mutafatikanije na nyoko wawe kuroga ukaroga se na nyina ndakwibutse ikindi naco umunsi w'ikiriyo sinabona ukamba kagaza ugwire ku kiragataho byakabonetse uzura amaso ukamenga ubonye marehema agarutse se wahagurutse wiruka ataki kwirukanye mugenda nujya muhungu bisigura yuko umugore wari we mwamwishe nguranyiyanye ikinyoma cha satani na sataniya kiragiye ku mugaragaro warahi hewe rindira Karumera ave mu bitaro wewe n'umukobwa wawe nukuri muzomubona mana mwimbe mwigera mutinjiye mugasho muze mungaye henda kikiruka basha Karumeri nawe yarahiye umbriza ndababwira mwabavye na Jorongo muzogira iherezo ribi mwe n'umukobwa wawe kuko mwariyeguriye satani musige muri nyegu ya sekibi mbega umukobwa wawe yarahunze ashakeje mwibuye ashakeje mwiwese imana izomukurayo imutume inkuba imukureyo mpakaje kuko imiryango yo muri gereza yo mugasho irabarindiriye kandi ntizugagwa mwe mutarinjira urabona wazi kungene mwe mwikurya aho ngene muri abarozi murabicanyi babi Ive ntuzusubire ukikamika ikirenge cawe uza ngaha muri no rugo ndakwiyamye Ive bira mwijuru nuze bikere usubira kwikamika ikirenge ngaha wicara impande y'intebe yiwera abona nitwa Ive nzoguhumira umenye ko nameze imishatsi ibiri wera n'uwirabura utamiye kumviza umukecuru zizoguhumira unyereye hamandagara uzovunagurika itu Mama, burya amazi yarenze inkombe. Uru rugamba rurakomeye cyane. Be, wivugura bizi. Uratseho yipfeta yaje kumburira ngaha.
avuze ngo iki? aje kuntuka ambwiye ngo neza na neza Karumera akava mu bitaro ngo twitege ko iwari zo ari duhagamye mu muhogo ngo imiryango y'agasho ngo iruguruye ngo ntibiteze no kuyugara tutarashikayo karatubanye. Mama, ivyo bibwiwe na Yvette bisigura yuko ku kazi hose n'abantu bose bamaze kubimenya. Mama, jesi ndi umwana muto, ngiye kukwereka icyo gukora. G&Films, Good News Films, Double Favor without limits.